Hello ni Juifu. Muri ca kiganiro c'urukundo twama dutanga buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitatu wobwira umukunzi wawe buri munsi. Ritorenga utamubwiye kuko iyo utabimubwiye uba ukoze amakosa manini. Abenshi mu rukundo twibwira yuko urukundo ari ukuba seriye, urukundo ari urugamba, urukundo ari ibintu bimeze nk'intambara, ariko urukundo si uko rumeze. Ahubwo urukundo rumeze nk'agakino kandi bisaba yuko wiyorosha, kandi urukundo rumeze nk'umunyenga. Kandi urukundo rimwe na rimwe birakenewe ko wigira umuntu ameze nk'umwana kugira ngo ushobore kubaka urukundo ruryohe. Uzi uraba urya muntu azi gutetesha canke urya muntu azi gufyina sometime, ukunda gusanga umenga urukundo ararushoboye. Nico gituma rero mu rukundo abantu bari seriye cane canke bari serious cane bigoye ko bamentena urukundo. Rero ngibi ibintu bitatu ukwiye kubwira umukunzi wawe buri munsi. Ikintu ca mbere ukwiye kubwira umukunzi wawe buri munsi kiruta ibindi bintu vyose. Buri mukunzi wese aba akeneye kumva mu matwi yiwe no kumubwira yuko ari mwiza. Ico wokora ico cose umunsi ntuze urenge utabwiye umukunzi wawe yuko ari mwiza. Cane cane iri jambo riryoha cane mu matwi y'abakobwa. Umukobwa iyo umubwiye ko ari mwiza bimutera confidence nawe akatuma nyene yumva yuko arenze. Rero nutabimubwira mukundana, harimwo abandi basore canke harimwo abandi bantu bazoza kubimubwira, kandi azotangura guha agaciro abo bantu bamubwira yuko ari mwiza. Rero nimba ufise umuntu mukundana, gerageza mu message yose muzohora muvugana buri munsi amasaha 24 ntaze ahere utamubwiye yuko ari mwiza. Ibi bintu bawumva umenga ni ibintu bisanzwe, ibi bintu bawumva umenga ni ijambo riraho, naramudraze, turakundana, namaze kumubwira kenshi ko ari mwiza, ariko womenya yuko iri jambo ntirisaza mu matwi y'umukunzi wawe. Iri jambo worivuga kuva muhuye mukarinda mumara imyaka ukirimubwira, kandi akaguma yumva ko riryoshe. Rimwe na rimwe hari igihe usanga mukundanye n'umuntu ugasanga ari shidikanya canke ari kikiranya, ariko ukahora umubwira iryo jambo rigatuma yumva nyene yuko ari mwiza, ku buryo n'abandi bomugaya bakavuga ati we nturi mwiza, ariko akaba azi neza yuko ari umuntu aza kumubwira ko ari mwiza mwemera, bigatuma gukunda cane kubera ko ari wewe umuha agaciro. Ikintu ca kabiri co kubwira umukunzi wawe, mubwire yuko ashoboye, ari courage, ari umuntu ari strong, ari umuntu akomeye. Akenshi mu rukundo canke mu buzima busanzwe tuba dukeneye umuntu adutera intege, tuba dukeneye umuntu adusutena, tuba dukeneye umuntu atubwira amajambo adukomeza. Rero umuntu wa mbere wo kukubwira amajambo agukomeza canke umuntu wa mbere wo kubwira amajambo amukomeza ni umuntu mukundana, ni umuntu muri kumwe, n'umuntu mugendana ukamubwira uti urakomeye, uri uw'agaciro, uciye ubwenge. Ibi bituma umuntu mukundana yumva yuko hariho umuntu amwemera, ku buryo nagenda gukora ikintu kigiye kumunanira aribuka amajambo amubwiye, aribuka ivyo uhora umubwira ati nawe wobishobora mukunzi wanje, nawe wobikora, nawe urakomeye, banaka bakurusha iki, ko mbona nawe ubarenze. Ibi bintu bizofasha umuntu mukundana gukorana inguvu n'ikintu yaragiye gukora abona ko ugiye kumunanira, akibuka ingene umwemera akavuga ati no nakanoba ndamumara amaje. Iri ni jambo udakwiye kumara umunsi utabwiye umukunzi wawe, kubera yuko ubu buzima hanze bumeze nabi, ibicantege ni vyinshi, ibintu bituma umuntu yihebura ni vyinshi, ariko iri jambo iyo rigumye rigaruka mu matwi y'umukunzi wawe biratuma bimuremamwo icizere, akabona yuko nawe ari umuntu ari strong, ari umuntu akomeye, kandi bigatuma akora ivy'ubuhizi. Ikintu ca gatatu co kubwira umukunzi wawe buri munsi, mubwire yuko umusengera. Mwavuganye, muriko muravugana ama message, kwa kundi muriko muravugana hama mugaca ugacisha amatisheri, uzobwira umunsi mwiza, ndabizi nagusengeye, umunsi uzogenda neza. Mu buzima bwose umuntu abaho, nta muntu n'umwe adakunda umuntu amwipfuriza ibyiza. Nta muntu n'umwe yokumva ko bamusengera ngo hama uyumve yuko umuntu bamwikawusha. Ushobora kubwira umuntu ko wamusengeye naho wowe utabikoze, hama akagira umunsi mwiza canke umunsi ukagenda neza, ugasanga confiance yose ashize kuri wewe, aravuze ati uyu munsi ugenze neza kubera naka yansengeye. Canke agahura n'ikintu kibi, hanyuma yarazi ko kizogenda nabi cane, ariko akabona Imana icinze bifasha iyindi nzira, akavuga ati aya masengesho naka yakoze. Rero gerageza ubwire umukunzi wawe yuko umusengera, umwipfuriza ibyiza, ushaka yuko atera imbere. Nta muntu n'umwe azokwigira yanka umuntu amwipfuriza agatera imbere,
kubera ko ibi bintu mu buzima tuba dukeneye umuntu atumotiva, adusubizamwo ibyizigiro, kubera yuko malgré urukundo ni ugufashanya mu buzima, ni ugufashanya gusunika iminsi, ni ugufashanya gusipota ibibazo kugira ngo muhane umunezero hagati yanyu. Rero niki ni ikintu cyo kubwira umuntu mukundana yuko umusengera buri munsi, umusengera umwipfuriza ibyiza. Iki kizotuma uwo muntu aguha agaciro, uwo muntu akubwira ibyiwe byose, avuga ati bimeze uku, ejo wari wansengeye, umunsi wagenze uku, kugira ngo mubandanye muri kumwe kandi mugendana neza. Ngibi ibintu bitatu ukwiye kubwira umukunzi wawe buri munsi, amasaha 28 ntahere utabimubwiye, kubera ko ibi bintu ntibizokwigera bisaza mu matwi y'umuntu. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba ugejeje ikiganiro hano uri uw'agaciro kuri twebwe. Jewe wumva ni Juif LG. Ciao ciao.